Tugende cameraman. Why? Yes, nguko twabivuze imodoka ni nyene. Guys, follow me cameraman. Be ready, bro. Namoro mutama. Amahoro cyane. Birataneza cameraman. Murabona ko tutiyenze niwa mutama nyene birataneza mutama. Ibyo ni ariko saa y'umuziki jo ni saa y'umuziki na y'umuntu. Rubuska werumaraje. Aha naho umuntu arinje guhura nawe vraiment umuntu waka business nyene privé. Ya, nkuko mubibona iyi niyo biro yiwanje nkuko mubibona ego turi mu bihe bitoroshe. Urabona indirimbo vraiment corona yazimaze nta hiti yo kwigera iboneka nukuvu yari abantu n'indirimbo yari abantu Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor. Aha rero mumbona ni mu gisagara cya Bujumbura naje kurondera umuntu kandi nabanze kubonye aho yaparkinze imodoka sinzi vyavuyemwo kandi n'umu manager wa mbere unovuga umu CEO wa Niona Production muramuzi kandi neze ko umutama bikora neza cyane. Nashimye ko ndamugwa ko giturumba ko murazi ko ba manager bagoye gutanga umwanya. Guys, follow me. Ari hariya nijyati hariya mubona hariya. Cameraman, be ready bro, nabona imodoka zo mu gisagara cya Bujumbura ari nyinshi cyane. Gari nyingi sana nzuri sana. Cameraman, be ready. Tugende cameraman. Why? Yes, nguko twabivuze imodoka ni nyene. Guys, follow me cameraman. Be ready, bro. Namoro mutama. amahoro cyane. Birataneza cameraman. Murabona ko tutiyenze niwa mutama nyene birataneza mutama. Ibyo ni Kabori sawa? Birataneza? Yego namwe. Yego mutama twakubonye hano bagatereka tuvugishe gato amajambo 3 mutama. Murakoze cyane. Zikora kutuvugana. Ntangorane vraiment vuga. Turabona uri nyene mu modoka be nta muntu umwe ari kumwe canke? Oya hari umuntu narindindire gusa na karandevura nifise ngaha n'umuntu narinze ni udufaranga. Yego cavuga ati reka mbe ndahagaze gato kuko ndamurindira yagiraze. Yego. Nkuko nabibabwiye ni CEO wa Niona Production. Turashaka kuvugana gato gashaka kuzuba mwa tuvugana mutama. Yego ntangorane vraiment. Allez. Turashaka kwinjira muri ino nzu yawe. Ko mvuvule nta kibazo vraiment karibu. Kabisa reka twinjire mu modoka ya mutama. Nkuko rero two baduhaye umwanya nkuko twama tubisaba twasaba umwanya bakawuduha. Boss yatwemereye ko duha umwanya mbe kwanza mutama. 2020 kwanza gute? Ya 2020 nibaza yuko yakiriye nk'abandi barundi nyene canke nk'isi yose ngira ngo murabona ntitwovuga ngo yadutanguriye neza ariko turashima Waswahili ndio wanasema bora uzima ya tuko hai 2020 nta kibazo dusenge gusa ivyo tubona nibaza nivyoroshe hari ababonye ibi bisumbi ibi mugabo dushima Imana kwanza ko 2020 twayinjiye turi bazima duhema atakibazo na kimwe dufise ya mbega mu kuvyikingira tugenza gute tugire gute je novuga yuko twokurikiza impanura abaganga bariko baratanga abategetsi batandukanye eka mbere umbona n'abaririmbyi baratandukiriye n'ubutumwa buca hano ari hose nugukaraba neza no kugerageza guhana distance hagati y'abantu uko kujya kuntu abaganga bavuga ati differentiation minimum à mettre kugira dushobore kwikingira ego baravuga yuko kino kiza gisa nuko bisa nuko cyahagaritse n'ibimwe bikorwa mu bintu by'abaririmbyi mbega no muri Niona niko bimeze ya cyane gose ngira ngo urabibona si Niona yonyene novuga ko ari isi yose muri rusangi ni isi yose muri rusangi turi mu bihe bitoroshe urabona indirimbo vraiment corona yazimaze nta hiti yo kwigera iboneka nukuvu yari abantu n'indirimbo yari abantu n'ubuzi bwose ngira ngo urabona ni nk'amadomene yose hajya urinze wumva ikintu cyugara imbibe nticyugara urubibe rw'umuntu adandaza wenyene oya cyugara imbibe z'abantu bose ego muri rusange nuko nko muri 2020 muri Niona Production muri mwategekanje ko muzokora iki Niona Production 2020 wari umwaka deja utegeza guhaguruka tukagura imbibe ibikorwa bikagwira kandi nkuko twami kuko nta gihe twigeze twicara twagumye dukora stoke imeze neza kandi yamye imeze neza ubuhoho twari ko twiyumvira no kwagura imipaka tukaja gusumira n'ahandi kuko
umuziki w'u Burundi ntukenewe ko ari abarundi gusa bawumviriza turakeneye kuwumvisha n'abandi kubahonja kujya nabo batuzanira nakwe tukabashira ya novuga ko ni inzira nyinshi twari ko turiyumvira ama strategy yo gucamwo kugira dushobore kwambuka imbibe ya mbega nk'ikiyumviro cyo kongera abandi baririmbyi muri label nticyari kirimo iki kibazo cyari kigoye cyane gose kuko muri plan ari mfise kabisa 2020 ego nariyumvira ko no kongeramo ikindi gisata mugaba pana nk'umuririmbyi no shiramwe ijana kwijana muga nk'uwo noha partnership ego nkagira bimwe ndamufashije mu bimugora ego ni nka manager nkuko novuga jewe manager barazi manager murabazi ko bagendera amafaranga menshi cyane mbega nk'ubu unye nkuno munsi umuntu bari bagiye baje guhura mbe yaraje kumuha amafaranga ngaye aba miliyoni ko yaraje natiye kana business twasanze ibyo vyugaye beo yarangaye ya novuga ko yarimira dizinga dukuri ibyo biri ampe different n'umuziki kuko apari y'umuziki sanze nkora ubundi buzi ndakora business ya mbere nsubiye inyuma gatonyi imperuka no gusinyisha artiste peintre novuga acapa akongera agasiga ya novuga kari ivyo hama ahanaho umuntu arije guhura nawe vraiment umuntu waka business nyene privé ya nuko mubibona iyi niyo biro yiwanje nuko mubibona ego rero bavuga gusabye uruje ko suwari wese afa kwinjira hano ya exactly kuko tuba dufise nyene abaduhura abatuvugana mugabo ni bomwebwe abantu twubaha cyane gose turi kumwe mu rugamba rumwe go kugwanira gateka ku muziki ndundi kuko nikagera imbere n'u Burundi buzohatorera koyoka ego biga nk'umuziki ku ruhande rwanyu urabona ko uriko uratera intambwe cyane umuziki mu Burundi uriko uratera intambwe cyane gose kuko nk'uwukurikiranira hafi ndaba ibiba mu Burundi ku baririmbyi b'abarundi nibiba hanze y'u Burundi ku baririmbyi b'abarundi uko bavuga bapromota iki turiko turaraba nk'ukuntu turiko turaja kuri social media cyane novuga ko umuziki w'u Burundi uriko uratera imbere kandi si umuziki wonyene aho entertainment muri rusange itanguye gutera imbere vyose ndibaza biraduga itangazamakuru riko riratera imbere murabona ko mu Burundi ubu haraba ikintu cyabaye uno munsi ejo kikaba kiriko kivugisha East Africa kikaba kiriko kivugisha bari mu karere ivyo ni vyerekana yuko bamwe batemera ko entertainment yacu iteye imbere ubu bariko barayikurikirana ari naryo terambere ryayo rero ya wowe nka manager kugira ngo umuntu abe muri label yawe biziko ko ari umuhagarikira ibikorwa vyawe nigiki wisunga kugira ngo umuntu mutore impano cyane impano kuba afise impano hari abantu bakundi hari umuntu ashobora gukunda ikintu akagikunda mugabo atari impano yiwe no kuvuga aragikunda cyo ntikimukunde ariko jewe mbonye umuntu afise impano naho hatagira icyo ndamufasha ndavuga ati uyu muntu nimeyite quelque chose arakwiye ubufasha bw'umuntu runaka uwo mubona wari we wese donc muri make jewe ikintu cyambere ntangura kuviza ntangura kubona ntangura kwiyumvira ko cyane n'impano y'umu artiste ya biga hajyanye kugira ngo umuririmbyi mukorane nigiki uba witeganije ko umuririmbyi nigiki uba mwifuriza kuri uwo muririmbyi novuga ko ubwa mbere na mbere hoho ni terambere no kunyegurura kimwe namye mvuga ndamukundira tudabo ndaza kumukundira impano yiwe afise iyo mpano rero jewe mba nshaka kuyereka abarundi n'abatara abarundi bategerezwa kuyimenya ego jewe nshaka kuduza impano y'umuntu mbonye ko ushoboye ibi ndavuga ndaryoherwa anjo ubushobozi bwanje canke connection fise ndayigushizemwo ukayungukiramwo via ya mpano yiwawe birangyohera cyane gose manager benshi biyemeza guhagarikira ibikorwa by'abaririmbyi ariko gacu usanga ntavyo bakoze mbere nko ku ruhande rw'iwawe bavuze ko biva kuki cyambere na mbere hari kuja mu kintu utakizi ico ni cambere umuziki si ikintu cyo kumva ejo canke ngo ubonye naka ngari kararirimba canke ngo ubonye naka ni manager wa naka ngo nanje ngo icyo kintu ndakeneye ko ndakitwa icyo cyocyo ugiye ugifise mu mutwe ntaco ukora banza wicare umenye d'abord umuziki w'u Burundi wavuye he ubu ugeze he uri kujahe jewe nanje nshaka kugira iki mwo muziki
nshaka kuwukuramwo amafaranga, nshaka kukura hajya abandi bagejeje umuziki nane ngo ndawushikana handi hantu, kuko tutabeshanye umuziki wo mu Burundi benshi aho bikunda kubananirira bazi yuko jewe mbaye manager w'umuririmbyi runaka ebana ngira nyora amafaranga, ngira ndayayoragure. Kandi haraho bitava ku mu manager wenyene, n'abaririmbyi bonyene answa hari habaza akarimi karyoshe ngira ngo urazi jewe n'ukuri urabona boss ndameze uku mini ko hivi na hivi, jewe ku mpano mfise boss ndakubwiye nko mu mezi 5 turiko je turakorana dukoze ibi nibi tuzoronka amakonsera tuzoronka amakermesi, tuzogira ikintu urumva amadira azoza yisuka. Hari umuntu yumva utuntu nk'utwo asanzwe akora business akavuga ati oh wow, aho hantu numva umenga no shirayo umuzanye gutyo. Donc manager akaronka amakuru yuko niza contrat z'abaririmbyi ubona zimara amezi 2 kwezi kumwe duheruka press conference nta kindi. Kandi batandukanye ntibaduhamagaza ngo vyapfuye ngo basinyure tubona nibikunda. Ikindi naco ni hamwe aho bikunda kwanyira, kandi baba manager bajangwe n'ibishobisho agahura n'umuririmbyi bagatangura gukorana wanashaka, bahuriye mu kabare baraganirira nuku batangwe gukorana atandi isezerano niri barigira bagiriranira, ukumva ngo ko bimeze gutyo fata amafaranga kwanza banzugenda uri indirimbo hama tuzoce twicara tuganire mugiye indirimbo burayikora indirimbo. Urumva ni hamwe usanga indirimbo irasohotse umuririmbyi agacitangura ndashimira abana kuko nuko inyuma y'indwi ukaca wumva niho bari kumwe, mugabe inyuma y'ukwezi inyuma y'amezi 2 ukarindira ko ya ndirimbo bazoyisubiriza ukabura. Novuga ko dimwe makosa je ku ruhande rw'iwanje novuga ko ari 2: 1 kuja mu bintu utatohoje neza utamenye bikogwa gute, ikigira 2 kugenda ufise amakuru mabi, kuko mu muziki ndundi hari amakuru mabi ngira ngo murabizi. Ugenda bakubwiye ngo naka ngo ujya ngo kuri concert ngo bujye ngo umenye ngo muri concert ngo ya concert ngo yasadingo hirya ejo ngo bare muhaye ngo miliyoni ngo 60 ngo cyangwa ngo 30 ngo nizo bari bamuhaye. Bwana nawe yumvise habutse nkuko 60 uyu ndiba maranye amezi angahe, sawa reka nanje ngende, ataenda lakini atafanya kitu. So vizuri ni bukebuke, gende bukebuke ujana umuriro mucyo ugiye muri business yari yose, icara hasi wandike umenye nzokora iki tuzobikora gute. Kubavuga yuko music yani iwacu itarahemba, mbeho nkamwe bwe nko manager wagarikira ibikorwa ukemera ugatanga uburyo bwiwawe ho mo muraronka agafaranga kagaruka. Novuga yuko ubu ibice byinshi kwijana twovyita ivyo kwitangira igihugu no kwitangira lo dominance y'umuziki. Ntawe umuntu yo habura cyane gose, naho mbona atari kure cyane gose, kuko ari ikintu ujamwo ukavuga ati ego irevre naho ntabona ko no musi turiko tugira tuyaronye, ariko ndabona inyuma y'umwaka 2 2 tuzoronka. Nivyo rero je ndiko ndabona mu muziki, kandi nivyo mbona mu muziki tubandanije gutya nyene tukaguma tuduga du progress ukuntu ariko ndabona haba ku ruhande rwo baririmbyi vraiment ivyo kosogwa ntivyo bumurengera cyane gose nkibimaze gukogwa, haba no kuba manager ntivyo bumurengera, haba no muri mu ba presenter naho ntivyo bumurengera, kuko umuziki novuga ko ari circuit yabo bantu, ni circuit y'abaririmbyi answa yaba promoteur n'aba presenter. Novuga ko abo bantu ari bo bategereza guhagarira nizo ngazi z'umuziki, kuko leta ndaza kwishiramwe mu nyuma, mugabo leta irifoke tubanze d'abord tukayemeza. Leta barayemeza ukabwira ati turashoboye iki niki. Leta si umwana mubi na gato, kandi leta nishobora ko nkagufasha umuntu, mugabo banzu yereke bagufasha iki, umaze kugira iki, umaze kugerahe, watanguye gute, bakabona ati nyamba ubu umuririmbyi w'umurundi ari karaja ahantu tukumva idarapo ryaduze. Kubera iki mu Burundi bahicyubahiro abari muri sport cyane gose, baragenda bakemeza idarapo Burundi bwacu kavugwa, nukuvuga abo bantu batatu bikosoye leta izoza. Ego kandi umuziki uri kuratera imbere nibagumiza ukunyene
abo bantu batatu bose navuze abafise udugo navuze ko atavyera ngo de aho turi bakadukosora tuzogenda ego tukagarira byinshi na manager baza gato mu byo namusaze mu ni business yarari mu tuyizi kandi kuyimubaza nikumurene nitubivyemerewe kubimenya ariko ntacyo je nagereye kumumenya mbe bishita gasohoka yagenda yibanganije amafaranga ngana guteye umufu cha biravana vraiment na programme nk'ubu onye no bivana one nico ndayatwariye kuko je nsohotse ndaraba ko mfise amafaranga ko mfise carbira nkaraba ko mfise amafaranga nyene yo kwitwaza ku ruhande nihagera ko nja gufungura mfungure ya ibisigaye ziza kuvana na programme z'akazi ni naka ruwo duhura ruwo dufita ivyo dukorana biza gukenera amahera canke ntibiza gukenera amahera biza gukenera presence yanje biza gukenera ya nk'ubu ufisa ngaye nk'ubu Cameraman ndi mu modoka yiwe kumbera je nashira gusoma urusaku nabanya amafaranga ngaha arashaka yadarurira cameraman aya oya ndiye nabwiye nayo umuntu ndidi yadarurira basi yarayo turabasiranga ya jena namubonye ni kose desa yafate hari urutwereke ariko sayi umuziki jo ndidi sayi umuziki nayo umuntu urubuzwa wari manager Desakens urabona sina gwanje nayifana cyane jewe gwanje naya je gwanje naya baza baransubiza parking aho mparitse gutyo manager umusegananye bitanu ego murakoze cyane niyo nsigaranye yaheze none ngirene ego kumbere akajambo gato ku bakunzi ba Buja Hit n'abakunzi ba Niyo n'abakunzi b'umuziki ya icambere abakunzi ba b'umuziki dabaro uko niwo twirukako novuga yuko batocika intege igihe ni ikinyene cyo gukora bashiremo ingufu aho twari turi muri 2019 siho twipfuza kumarira 2020 hama ku bakunzi ba Buja Hit guys turabakunda cyane gose ibiganiro bacishaho n'ibintu byiza cyane gose nosaba abantu ko bakurikirana cyane gose ku mpande zine zose z'isi babakurikirane supporting n'ibintu byiza cyane gose hama kuri Niyona guys mudufashe bila nyinyi hatuna kitu yeah surely kabisa bila nyinyi atuko kitu ngo babivuga atamwebwe naho twoshika tuzosubira rero inshallah imana bikunze on the mic yari Benny behind camera yari CK professional ntibagire kugira subscribe bye